turanezerewe cyane kubakira abavyeyi bacu kugira ngo dufashanye kino kiganiro c'abaje kandi twiteze vyinshi muza kudusangiza. Apotre muri mariye kuva ryari, mwubatse kuva ryari, haheze imyaka ingahe, combien d'années de bonheur? Duheruka gufeta imyaka 5 twubatse itariki 4 ukwezi kwa 12 mu 2015. 5 ans. Namwe ga pasteur tumaze umwaka umwe n'amezi 10 n'imisi 6. N'amasaha amasaha 18 n'iminota 15. Wow, okay, hamwe turafise imyaka 5 ahandi turafise uje vuba, umwaka n'amezi 10 n'ibibihekeza byose. Apotre mufise abana bangahe? Gusa abana 3, umuhungu 2. Namwe mufise abana bangahe? Dufise umwana umwe w'umukobwa. Umwana w'umukobwa. Hallelujah, tukomera amashima. None murakundana? Ico kibazo kiragoye, sizo ko kigoye kwishura mugabo. Maman Apotre, est-ce que tu aimes monsieur Apotre? De tout mon cœur. Oh là là! Mwari muzi yuko Apotre aza ngaha agasebera gusa yuko adakundwa? Apotre Sibomana Kevin, est-ce que vous aimez cette dame, votre épouse? Ni muhemu yanje n'umushaho wanje n'umubiri wanje. Aciye agenda kurundi rugezo. Pasteur Lopez, aimez-vous votre épouse? Umenga karambwira ati none wowe ntubibona? Nagira mvuge ngo nani mubitsi none. Oya dushaka kuvyumva bivuga. Ego ndamukunda cyane. Mama Pasteur? Yes, I do love him. Yes, I do love Yo. him so much. N'ururimi ruciye ruhindukira bro. Aha. Yes. None nagira rero tugende buke buke kugira ngo duse n'abafasha baba jeune. Duhereye kwa Apotre. Apotre, uravuze ko ukunda umufasha wawe. Mugabo none umukunda kwa rukundo wamukunda mu gihugu. Hari ikintu coba cari yongereye ko canke hari impinduka kuva mubatse? Je kuva ndamubona Imana asuse mu rukundo. Ndamukunda atacu ndavye atacu mfatiyeko. Hama ndibuka numvise bagaya bariko baravuga hari urugendo manza kugirana. Narumva ko ndamukunda cyane gose birenze. Hama dushitse mu rugo subira kumukunda birenze kuko nivyo ashaka kumva ukunda umuntu mugabo iyo muri kumwe naho mufise uburyo bwose, mvuze uburyo shatse kuvuga hari gihe numva tutovana mugabo kubera ko tutari bwagire mariage ntimwashobora gutahana ariko urumva ushitse mu rugo mugatahana aho sinzi nubwo ubukunda mutaragira mariage hari byo utaba wemerewe ariko mushitse mu rugo ukaba uvyemerewe aho ushobora kwisanzura. Donc novuga ngo ubu ndamukunda cyane kuruta uko namukunda nkikimubona bitewe n'ivyo nagiye ndabona. Hama ikindi coco novuga ntushobora kwibagira umaze kubona ingene ariko arababara ariko aravyara umwana nkafuye urukundo rwanyu ukamubona ingene amerewe
ingene ariko aratakishwa n'ibise hari ikindi kintu ciyongera ko umva cyane gusubira kumukunda birenze kumwubaha sinzi ukumva hariho ko burya urukundo sama sentiment urukundo ni engagement rero engagement hari n'ivyo ukora rimwe yo kubana nawe mugabo kandi hari n'ibindi bintu mugenda murahura navyo bigutera kwa muri kuragira izindi engagement zindi ego rero novuga nti ubu ndamukunda cyane kuruta uko namukunda mu gihe gishize. Yes, ubu amukunda cyane kurusha igihe bahura kuko ubonye gwacitse engagement. Mama Apotre. Rakoze bihava bingora kuvuga cyane wavuze avant ingene namukunda mugihura tugihura naramukunda kandi cyane ndibuka abo muhira nibo babishingira intaye cyane cyane akana kamukuru wanje anantelefone namye ndabimutera inkuru twaragize mariage mu kwitaba telefone nabanza kwiruka inzu yose nkiruka anantelefone umva tension yaciduka umve apana bisanzwe nicaye nko muri sale nkasinoza mbona Kevaraje kundamutsa franchement naramukunda cyane numva umenga niho urumva kumukunda nyene narabihejeje ariko rero tumaze gushika mu rugo ikintu ca mbere Imana yanyigishije nuko si vya bindi byo gushuha yo harantelefone yo araje no Imana yanyigishije ko twamaze gucika umwe urumva nta nindi shwamfise ntegerezwa kumukunda muga ndamukunda kandi ndamukunda gose nubu numvise klaxon y'imodoka turi kumwe na nyishu paparaje turi kumwe na Rafa paparaje genre ni kwa kundi nyene byaranongerekanye cyane ya shekunda ndamukunda cyane kuko naratahuye neza ko nakuwe ngaha vraiment yataza kubaho sinari kubaho ya birakomeye cyane bwira mugenza uti birakomeye cyane uno musore arayambaye ibirato kabisa Apotre ndabipfurije gukundwa abasha ndabipfurije gukundwa vraiment mugabo yaba mwobajije abana banje nibo bababwiye neza Zan byari yarambajije mama kwiri kuguma umuha yambi papa parce que c'est mon chéri ngo OK umva n'umwana arabizi ko kwiri kuguma umuha yambi kwiki umva kanu koze papa raje papa rashitse papa ya mani bahezagi urukundo ngo ruratesha umutwe past batubwiye tube turahaguruka ko numva ibintu bitangiye gukomera cyane naje nkuko no bivuga kuri kose gwarongerekanye kubera ubwa mbere ruba rurimwe ibishobisho gusa nimurahura n'ibindi bintu ofete uza kurutesta ubonye hari ibindi bintu biba bigoye sinovuga before je namukunze nyene baye ngohoraho yaranyamanye nanje vraiment namye ndarumufitiye arakantu nibutsa hanyene namaze kumukunda atarabimenya musumwe twurira bus tugiye ku ishuri ngira Imana bayibagiye amahera bus ntangura kubona ngo nayi ruhande ngo yo nibagiye amahera bus nande ni haleluya nindakurihire naco hari uburyo Imana izana muri bus ndababarire ayo mahera wamengo ndayahaye Imana wari uyahaye Imana nyene twururutse canaramubwira ati nayo gugaruka reka ndaguye ntuze kurindura yasaba
numva nezerewe cyane ko ngize ico nkoze ndakibutse n'ibindi byinshi kugira rero mbe bref urukundo rwarongerekanye yego kurusha hahandi igihe mwahura cyane mama pasteur urukundo wamukunda kera mugihura nubwo umukunda no munsi hari cyahindutse ego cyane hari cyahindutse kinini cyane boss ego cyakindi cyo kuvibra ku telefone ego je nanje mpereye gato inyuma twe relation yacu yatanguye umwanya munini y'aba fiançailles nitwari kumwe niga mu Buganda na wabino pole sana bana donc nararonse umwanya munini wo kwiyevaluer yuko umenya yuko eske ndi sûr y'umuntu turi kumwe kuko kandi byabaye turi kiri bato ntanguye juste université nubwo yatangwe kuvyiyumvamwo hakiri kare yabisohoye ngeze gutangura université donc di hariya narahura na benshi bo mu bindi bihugu badepoza amakandidature mugabo badasa na pasta kabe mugabo nkaba numva akaba umusudani akaba umunigeria hakaba umuganda hakaba umunyarwanda mugabo nkaba numva umenga nubwo iryo jambo barivuze nshitse muhira nkumva umenga nta nivyo nibuka ivyo bambwiye ntibyakora ku mutima uragahora uvyibagira ndashika ndavyibagira nkanabimutera n'inkuru ntimeje guhura n'uyu mutipe ntinamubwiye ndamwereke n'ifoto ngo yambwiye haswe kuyimena telefone yanje basi urakomeye tagwaye umutima nababwiza ukuri kandi nkumva umenga ndi sûr twebwe na fiancé yacu yabaye ndende ariko misi yose twayaga mariage guhera mu kwezi kwa mbere d'ailleurs mu minsi ya mbere twaprojeta kure kandi igihe cyose namamvuga nkishira imbere utuntu kuko n'uburyo ntibwari buhari nkaca mbona abo bandi barabufise bafise imiryango ishoboye no kuca inyarutse ibintu mugabo nama numva umenga urukundo ndamufitiye nugukuri nugo ruzodushikana kure hamashitse mu rugo hoho ubona de realite nyene zikaba concret nyene ibintu ubona gucyahaye ukabona byiza na bibi ukaguma wumva uramukunda kwa kundi ukaguma ubona umenga nubwo atashe ataguhaye bizu nko mu minsi ya mbere ukavuga ati peut-être kubwo wumva umenga nibisanzwe birebagiranye muri ako kanya ukavuga ati byukuri mu rukundo rurahari mu mutima malgré ibyo tuzohora na byose hama rero ndacamukunda birushirije kandi nzobandanya ndamukunda birushirije yes amashi menshi ahantu twarenganya ngo ba Nigeria n'abasudani n'aba pastor jewe ndakubashe nta shapo mfise nari kuyikura mugabo urumva turumvise neza ukungene urukundo rwagiye rurongerekana ubu undirukira rwa rundi ico nibaza mwatahuye canke ndabafashe gatoyi mwumvise yuko ahanini benshi bose bagiye baravuga bati hari bishobisho byari bihari kare tugihura akarero nyene kaka aho karero ntikavuye ariko hari yongereko n'ikintu ca engagement gituma kivuga kiti uno munsi ndamukunda kubera ndamukunda urabona sivyo ko munda mwavyumvise okay reka dutere imbere gatoyi kuko turashaka yuko namwe aba bantu bahagaze canke bicaye imbere yacu mubaza mwumve ko murara mutahanye no munsi mugabo sinabaza ko bishoboka jewe ndabivuze mugabo alors duhereye kwa apotre mbega hoba hariho ibintu amarealite kumbure utari witeze mu bugeni utarabugira mugabo wahuye nayo mu bugeni hoba hari ibintu utari witeze mugabo ugasanga bwa wundi bimeze gutya canke bigenda gutya ikintu numva novuga hariho ikintu canshotse ubwa mbere sinashobora kwibaza ko umuntu nkunda ntushobora kumubabaza mugabo byarashitse mu misi ya mbere ndamubabaza byagenze gute hariho amakuru nani yarumvise cyane cyane mu bakozi b'Imana umva twagize mariage deja namaze kwinjira muri ministry dufite ishengero uriko uragwana kugira ngo rihagarare rikure hama rero hariho
amakuru nakunze kumva ku bandi bakozi b'Imana yuko benshi iyo bagize amamariage donc baca batwagwa n'umunezero w'urugo hama bakibagira umurimo w'Imana. Hama jewe canibwira mu mutima wanje yuko ico kintu kitazonshikira kuko vyongeye nabona ivyo nakunze kumubwira burya ndacongere kurumva nyene tugira ko tunigisha abadamu babakeneye umwanya wose kuma novuga bariko barumva ubabwira ko ubakunda umwanya wose gumarikira kubaza ico kibazo mbega urankunda nkuko uri kurabitubaza bagumarikira kubaza urankunda ukamubwira none ntubizikunda gukunda donc umugabo bashaka ko ubwo muri kurabivuga ubisubiramo ariko umunsi umwe ndamubwira nti kugira ngo ntazagire n'ahantu bibaza ko kumbure byo ushobora guhinduka kuko hariho benshi umwanya wa mbere bumva bakunda abagore babo hama mugabo insectemu mabigahinduka kubera kumva bari bakundiye muri bya bishobisho atari yangaje umutwaro ko turavuga nakunze kumubwira kino kintu wewe ndagukundira mu gikorwa c'Imana no mu Mana nimba igikorwa Imana yampaye gukora ngaha muri nosi noshobora gutandukana naco uzomenye ko nawe twoshobora gutandukana mugabo nimba ntoshobora kuvana n'Imana akaba ari ubuzima bwanje nawe uri ubuzima bwanje nta kintu kimwe gishobora kuntandukanya nawe iyo novuga yari conviction yiwanje kuko nzi ko sinamuronse kuko nasenze cyane sinamuronse kubera ko nari gitangaza cyane ariko namuronse kuko ari Imana imumpaye kubw'igikorwa yampaye hama rero ico gihe tumaze kugira mariage mu misi ya mbere twavuye muri voyage de noces hama turaza hama nyene hagiye nyene babigishushe ebana nkurukijoro kera nza ngaha kwishengero ndakora ibikorwa ndakira abantu ndasenga nta habwije sasta ndibagira gutaha gufungura ico gihe sinibuka kumengwa na telefone ndamubwira nti mbona umengo ntibishobokera umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu rero biraba vyinshi umva je ndiko ndagwana kugira ngo wa munezero wa mariage ntuntware ikibanza c'umurimo w'Imana no gusubira mu murimo w'Imana hama rero kumbe ivyo ndiko ndakora biriko biramubabaza kuko twari turi muhira turi babiri urumva yaravyuka gasanga nagiye nta nicaye nagiye nyoye saa sita ntasha ngo dufungure nawe urumva arazi guteka cyane kandi ibintu byo nkabimushimira akagenda kimara mu gikoni akanegurira ibintu nakunze kumubwira ko nkunda mugabo sintaye gufungura nkaza mu ijoro ndushe cyane hamwe nyene mfungura apen nkaca nja kuryama sindi umwanya kumuvugisha kora kumva nabandushe nanijwe n'ivyo niriwemo hama umunsi umwe mu gatondo numva arambwiye ntaravyuka arambwira she ni sawa yego ni sawa arambwira nashaka ndagusabe program ndamaze usabe program iyi arambwira urumva jewe n'ukuri ndafise ikibazo mu rugo rwanje urafise ikibazo mu rugo rwawe arambwira ego cyane ati kandi numva nkeneye apotre wanje umaniya sa arambwira none ibibazo mfise twebwe ikintu ndakibwira aba jeune muri ko murasenga n'abandi bari déjà engagé kino kintu mukimenye twebwe ni twebwe bagenzi bacu ba mbere ni kuvuga ngo nimba ari umugenzi wanje wa mbere mfise yamanje kuba uyu amaze gushika bona nifise boss bace bagenda we niwe nasiga nivuga ngo nimba afise kimbabaje niwe nyene nza kwisukako kandi we nafise kimwabaje aza kubisuka nyene kuri jewe umva ico yagize ikibazo mu rugo arakeneye ubufasha donc ntari bubwire wa mugenzi wiwe mugabo yumva keneye pastor wiwe acarambwira ati ndagukeneye kandi sinifuza ko twovuganira ngaha nifuza ko unyakirira kwishengero takwakire kwishengero kubera turi kumwe ngaha reka nonge hama twicare tuganire arambwira oya ndamaze no kuri kusavye iyo programme arambwira ngo ni kubera ko abakristo bawe barakuronka ariko je umugore wawe sindakuronka rero ndakeneye kuza ndakubwira ibibazo mfise mu rugo rwande nka pastor wanje mesha exami narakorotse ico n'ikintu ntani yatanze kuko mu buzima bwanje sinibaza ko nshobora kubabaza umuntu nkunda umunsi na programme nari mfise nacinandikira abantu bose ntimumbabarire hari ibintu bingoye ntibikunda ndarira ayo musozi menshi cyane hanyuma ndaje imbere y'Imana ndavuga man ibintu binshikiye gute ariko nza gusanga ufete
hariho ukutamenya nari mfise, hariho ibinyoma nari narizeye. Imana ntidufuhira ngo twakunze abagore bacu haba na gatoya, cenamenya ko ikintu cyose gifise umwanya wacu. Nubwo norara ndiko ndasengera abantu, ndiko nditaho abantu, ariko ishengero rikuru rya mbere n'umuryango wanje. Yes, amashi menshi. Nizeye ko mwumvise ntaco ndenzako. Sur ce je n'ajoute rien. Madame Apôtre, hari ico kumbura utari witeze nawe cagukubise ukuba mu rugo? Ya nibaza ko nobandanyiriza aho nyene yari karavuga. Imana irankunda nyene yarabikemuye hakiri kare, yaciye imigisha hakiri kare, sino nkishika mu rugo ntivyari vyoroshe. Urumva tukiri muri fiançailles, c'est vrai ntitwabonana cyane, ariko navuga ati ntaco, reka nihangane ninagira mariage quand même tuzoba tubana mu nzu imwe. Hamurana uri umu jeune marié, nari nahejeje université, niho nari nkeza tout juste nta nakazi nari nifitiye. Urumva ushaka nyene kumwereka umukunzi wawe utuntu twose uzi gukora, ukimara ivyo utazi ukarondera kuri YouTube ari amasalade ukagira amadekora atesa, ukazorindira umuntu uko ataha kugira niyo dekora basayibone ukabura. Vyari ibintu bigoye cane. Imana ishimwe ko ariko baravyumva mutaraja kubaka ntimuzobikorera abafasha banyu. Vyari ibintu bigoye cane, narashobora kuja mu gikoni, ico nico kintu cambabaza cane. Tugashira ku meza nkazorindira, hari igihe nacamba ndaryama kugira ndamurindire nyene ndindire ko azoheza za programme ziwe hamaze, nkavyuka nkasanga 16h yageze narafungura. Munyuma arambwira ati basi uzoza urafungura, sinuzosubire kundindira uzoza urafungura. Franchement ntivyari vyoroshe, vyarambabaza kandi cane. Rero naca nigira mu cumba nkabandarira nkabandiririra bana, ibi nivyo wanzanyemo, ni ibinyene wanzanyemo, uba sindamubona ugenda kunda Imana. Hari ikintu kimwe mwe muyera yaciye anyigisha, ndiyumvira rega abantu batangura kugwara attention gutya, aho urakenyeye ugende mu cumba ngo uri kurarira n'umuntu ngo urumva ngo ntiyaje, muga kamwe murabitswaza gutaha. Ikindi naco, mbega ukiri muhiri wanyu mwari kumwe ntiwari ubayeho? Ivyo bintu ndavyiyumvirako, kandi nari ndabizi neza ko ari mu bikorwa vy'Imana, ariko ivyo urumva nk'umwana w'umuntu aragera igihe utasubira no kuvyibuka, ubona umenga si hari, ntavyitayeho nyene ivyo kumva nyene mwogumana. Imana icirangarura nanje hakiri kare, muga ndayishimiye ko yangaruye nayo imugarura. Rero ca ndamusaba umubonano nk'umukozi w'Imana, nk'uwarandongoye mw'ishengero, ndamubwira ibibazo nifitiye ndamubwira ibibazo nifitiye. Hama Imana ishimwe yaransavye ikigongwe muri iyo minsi, arambwira igituma yabigira. Sinari nzi igituma bigira franchement, ariko we yari yambwiye igituma bigira, ati nanka kumva ko nogwa muri erreur yo kumva ko nagize mariage, urumva ibikorwa vy'Imana mbe ndashize kure, hama nigumanire no dukundana. Iyo niyo ntambamye nahuye nayo. Imana tuyikomera amashi yakemuye ivyo byose. Amen. Pastor, bari akantu utari witeze kakakunyiranyiza mu rugo? Ego, bo haruhande yo gusanga kwera hari igihe muri fiançailles kenshi muhurira kuri appel canke nivyo mukabonana, mugari ibintu mutaba murasangira nk'ama responsabilité d'abord. Ubu kijera amafaranga yiwawe nawe akajira yiwe n'utuntu nk'utwo, mugahageze ko ugati dukora iki, wasanga hariho utuntu tumwe mutashotse mwumvikana ko ariyo priorité. Je naturellement kweri unkunda, ndakunda umunezero, ndakunda amahoro. Rero icambabaza nari nzi ko tuzokwama turiko turitwengera mu mahoro, mugasanga ko kantu kabaye kumurenje namubabaje, bigaca bigaruka bikambabaza, bikantwara ya mahoro kubona namubabaje. Ariko aho ndeke ko hatema
reka mvuge Saidi batavuganye yo kubabazanya. Murabona abantu b'Imana, Imana yarangiriye ubuntu nayo iramugira ubuntu, twakijijwe kare. Rero Imana yari yaramfashije mu busore bwanje ndihangana ku kintu cerekanye no kubonana n'abayigeme. Mwacumvise yo kubonana n'abigeme bagitahuye. Rero ari nzati mu rugo ndazi ko abajene benshi ariko bazi wa munezero arige uburi limite, par exemple muri sex. Je mu kintu ca mbere nuko nari nzi kurumva bizoba kenshi kandi urumva ubona ntumbaze igicapo bufise. Duga kwijambo kandi abafashe bafashe aho nyene niho dushaka kumva. Ni ibintu kenshi tutavuga. Yego hama urana wari ihanganye ubusore bwawe bwose, mugabo mu minsi ya mbere Satani aradutera vraiment, aragwara aragira ikibazo. Ndazi ni benshi batanabimenya. En fait kwero hari igicapo warufise kiba kirimwo muri mariage, ivyo rero bitariko birabo ko byabwizwa kuba ko yagwaye abantu gacumengo biriko birangabanura. Ndabaye desu muga muri ako kanya niho nize rero urukundo icarico vya vrai, pana bya bindi chérie kubera muja gukubita mu makona amabizu nibiki. Jewe uwo mwanya yo naciye mbona bwa bundi mariage canke urugo ntiruri limite, ntiruhagaze kuri ivyo gusa. Niho natanguye kumva hari jambo ryakunda kuntsinda kuva kenshi, Abanyefeso 5 guhera kuri 22, aho Yesu ariko avuga ingene umugore n'umugabo bubakana, ahagira ku mugabo akavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunda ishengero akagigura. Ariko dufata amaverse tugaza tugasoma gacuvuga amen kumamwo, subiye nkagiyumvira iryo jambo nkuko Kristo yakunda ishengero akagigura. Niho rero nagiye gutahura ko malgré ko ivyo ntariko ndaronka numva mpamagarirwa ahubwo kumukunda kuko Kristo yadukunze acaca ariko araturonkako. Ubwa mbere aho hantu vraiment narabaye déçu, mugabo ca ndabona ko tuba dufise igicapo kidakwiye cicitwa mariage. Abenshi ndazo bavuga kwera umubiri ubananiye, kwera avuga ati yo gusambana nica, rero gutinye kwico cakimbako ndakwinginze ndonko umusheri. Mugabo birashobora gushika waje tugire mariage, tomura kaona mariage kwera umubiri uri kuranka. Nagenda kubwire ntuzuhure n'ikibazo nahuye. Muramumva ntuzuseke ibyo yasetse. Aho vraiment narabanje kuba déçu, ariko ngira Imana ca ndatahura ko urukundo rurarengeye ivyo bintu. Amen. Sanumva kumunezerwa nkamufasha bo na umwana mani yari kubivuga. Imana ishimwe. Amen. Ego byukuri yaragize nkomezi muri ubwo buryo. Hama jewe kuri afata umaze umwanya muto nta ma experience manini dufise, ari mu grand sœur yaducokoje ati none ati nimwe mwashira imbere abantu bise 10 ati mwe nkamuge gutubwira iki kuvyerekeye urugo. Ariko no mu mwanya wa mbere ndumva ko twizi bikomeye ahubwo cyane. Ntereye kuca apotre nshaka kumushigikira kuvyo yavuze ko ari ukuri, ariko aratwigisha tugiye tugire mariage, yaratubwiye ico kintu ati ndagusabye pasteur ntuzugiriyeho nk'iyo nagize. Imana mwijuru umuntu izo kubaza n'umugore wawe n'abana hami kubaza isengero, izobanza kubaza umuryango. Byukuri kuvyerekeye kumpa umwanya nubwo abari mu gikorwa c'Imana arabikora, arazi gufata umwanya wo kuba mu rugo no kuba ku rusengero. Donc rero kuvyerekeye amarealité nabonye nuko nyene nk'ivyo point yavuze ko yarambaye hafi byukuri nivyo yagira avuge.
wewe yarasapotinze mu buryo hamwe mvuga ati bwa bundi by'ukuri umuntu arankunda kuko naje no mu rugo ndi maladive cyane n'abamucokoza ati byakorera mutwaye rinete bakamucokoza iyo aje kunda bamuhira akavuga ati nitwabana azocakira azokomera yarambaye hafi mu buryo budasanzwe nk'ibyo je nategereza gukora nk'umugore mu rugo yarabikora akansapotinga mu buryo navuga bwose by'ukuri kandi aho hose nabanje no ku kazi nkasanga nibyo ntatunganije yabitunganije nk'umugabo ko hari igihe nabashika ndi faible ntashoboye kubikora akabikora ikindi novuga ko cyane ni reka je mvuge ku byerekeye kote financière aho niho amakouple menshi kwanza abasiyumva cyane kuko iyo uje mu rugo musangira byose no kuvuga mubaye umwe mwabaye umwe mu bintu byose ubufise nka je na je mfise aho nkora donc iyo uje mu rugo uba wumva umenga nzoba mfise agakonte kanje nzoza ndagura uturato nzogura impuzu nzoza shopping uko nshaka mugabo nshitse mu rugo hari ibyo yakora byaragabanutse ukuntu donc uburyo usanga turababwira de realite ntitwaje kubabesha ngo tubabwire ngo cyose ni yamini yego donc ugasanga uburyo bwanje burameze nk'uko umenga nibwo buriko burakora cyane rimwe rimwe kuko ubwiwe iyo uri umudandaza kuko avuye gukora ibikorwa by'Imana hano muri eglise afise n'ibyo kudandaza ugasanga yadandaje cyane ugasanga n'uburyo buje umuntu akwishura yashaka aronkeye uburyo donc bukaza bukompleta ivyo wanje donc ugasanga bya bintu waje ufise mu mutwe yuko uzoza urambara neza uzoza uragira iki abagore turakunda gushopinga muraberwa cyane twe murakoze turabishinga inta yego Imana icibisiga amavuta bikaca bimera neza donc gacu usanga bya bindi wowe wabona umenga nivyo biri bya mbere byo gukora ugasanga ntibikiri n'ivya mbere ntibikiri n'ivya kabiri ntibikiri n'ivya gatatu ari ibindi amandi ma responsabilité abasaba donc gukora ubwa mbere ugasanga rero bya bintu wahora wiyumvira mu mutwe n'ibiriko biraba mugabo muri byose ugasenga Imana igashimangira urukundo rwanyu cyane cyane donc muri côté financier narabaye surprise cyane nkasanga ibyo nari niteze siko biriko biraba ariko Imana iriko irabana natwe yes amashimeshi aha mbega none turumvise amarayalite atandukanye yabasurprenye mugabo kubiyumvira naho yuko nashaka mu ijambo rimwe canke abiri mumbwire hari abantu biyumvire yuko mariage ari lune de miel éternelle kuvuga yuko ewe numuyondi mpaka au carré triple cube quadruple ni lune de miel éternelle canke bon twumvise amarayalite n'ivyo mugabo est-ce que mwebwe niko mwari mwiyumvira canke namwe mwari mumeze nka Gaëlla azi neza yuko il faut être responsable ntago cyo gufinata kimwe burya nagiye gusanga ikintu cyose biravana n'ukungene ukibona n'ukungene ucakira hari ibyo udesida kuba atari ko byagutegeka kuba hari gihe nivyo muhura n'ivyo bintu bababaza mugabo mukadesida kunezerwa muri ivyo bintu nyene rero igikomeye cyane nubwo acu kumenya nuko ibishobora kuba bihari ntibihari kugira ngo bikonditione wa munezero wanyu birashoboka ko iba ari indomiere éternelle kuko nivyo biraza kubasekuwa mugabo hamwe n'Imana Imana ikabaha inkomezi zo kubusurimonta hama kandi umunezero wacu uva kuhoraho siniko ndabivuga ngo ushatse kuba bari trop spirituel ariko nuko narabibonye hari gihe sinzi mwe musengera cyane ingo z'abakozi b'Imana nkuko natwe tubasengera kuko nazo zirategwa cyane ico nandi caramubayeko twarashikiwe n'ibitari twiyatanze arabura mama wiwe mu buryo butunguranye hama bice biramwafecta ndibuka ko hari amajoro yambereye amajoro kuri je batabaye meza kuko mama we yari umuntu w'umukozi w'Imana cyane nanje nakunda ntwa
ndamaze kubura abantu benshi mu buzima kandi bafite icyo bamaze mu buzima bwanje mugabo urupfu rwa mama we rwaramarse cyane kuko n'umuntu ntiyari benme gusa yari yabaye mama wanje yari yabaye mugenzi wanje yari yabaye umu prayer partner wanje yari yabaye ibintu byinshi cyane rero urupfu rwiwe rwaramwafekse gose hanyuma agera ahantu nawe anyiganyiga arumva yuko mama we yari umuntu yizera akorera Imana akomeye w'intahe nyinshi intahe za mama wiwe ni hakenda maze kuzumva nubaha nk'akarorero ngene umusome yigeze ndabatwenze gato narashobora kuba ngiye kumuraba nkoresha ya teme yo muri kino gihe ngiye kuresha urabyumva mu gihe cyacu twavyita kugura amayinite urumva muhejeje kiri tarukuno waca winyavye bakakuborondera bakakubora rero ababizi bacavuga ari agiye he bati agiye kugura amayinite canke agiye kugira suivi wiyo suivi rero ico gihe twashaka kuja kugura amayinite hama jewe nshitse mama we wakanyakira uwo nagiye kuraba ntaba ari we ndaba mama wakaba ari wanyakira kantera inkuru kanshinga intahe tukaja mu ijambo ry'Imana gushika saa 8 saa 9 z'ijoro hari n'umusigeze kumpropose ngo none uraza gutaya amasaha fumuranda ndavuga bava banyita babarundi ngo umukoko ndaro kabisa naho bwije ntegerezwa gutaha donc yari umuntu ari yagayable yari umuntu adasanzwe sindakubesha twese byaradukoze ko gose hanyuma haragera amajoro amwe we nawe yumva umengo arashobora gupfa yashobora kumva petete bikamubana vyinshi tansi kaduga nyene bikabura ingene abikontrol aho twaba twasenze kamirashe sengera nkamusengera mugabo bikana umunsi umwe sindiko avyibuka akana kacu ka kabiri hafa kari kakiri gato hanyuma kari muri berso hanyuma mbona aravyibutse aricaye jewe ubundi ngira itiro ryinshi mugabo ndi sensible cyane ku kantu kose kinyagaje numva aravyutsa ku kanya nanje ndavyuka ca mbona aricaye mbona agiye tora ku kana hafa mbona aragafashe arakagumbire cyane mbona ararize ca numva rikarambwira ngo uzondabira abana neza tamaza ivyo uri kuravuga nibiki arambwira ati sinzi numva umengo naje bo nta misi sigaje numva ndakorokeye ahantu urazi iyo uwo mubana agize ikibazo cyane kurondera ingene umubera inyishu muri ico kibazo utamuciriye urubanza nyuma yaho ndagerageza ndasenga hama ntangura kumubwira amajambo y'Imana sinzi mugabo urumva tema byari byamwafekse gose umutima kumva ingene ameza kumva katameze neza hanyuma caramubwira ikintu kimwe ndamubwira nti mu bintu twavuganye n'Imana ntinibike Imana itambwiye kuvyerekana n'ubuzima bwanje nti rero nta nakantu na gatoya nigeze mbona jewe nafakaye nti rero ndabizi nivyo hari ibibazo wagize ariko twabigize twese ndasikumbure byo shokwa byaguye gutahura ariko ndazi neza yuko naho wivyo kugora uzoshikama ku bwanje uzohagarara ku bwanje uzokomera ku bwanje naho Imana itoza kuraba ivyo izoza kuraba jewe izo kugira neza ku bwanje rero kubw'igikorwa cayo kubwo umuryango wacu kubwo byinshi ntawe ushobora kuja donc ayo majoro mumva ntimba vyoroshe umuntu avyose akagusezera mu ijoro akumva kagiye gupfa rero ariko kubera ko nyene nzi ijambo ry'Imana uko rivuga ibitero bibaho ingo z'abantu b'Imana zirategwa mpagaze nkasenga narumva kuremeshwa neza mu mwami hama rero ya lindomiere eternelle muri ko muravuga nubwo byari meze gutyo ntivyambujije kunezerwa ntivyantumye ngera ahantu nicuza bigamana ko ari ubitswe umunsi umwe bizogenda gutya kubera iki wabiretse haba na gatoya hari ijambo nibibazo ntashobora kwibaza mu buzima wanjye ngo kubera iki gamana kiwakiretse ngo kaba gutya numvise nivyo biragushikura ukumva umengo urarengewe nyenda bizi yuko nimba ntashoboye kumwikoreza ndafise ubundi ndavyikoreza narafata retraite nkagenda imbere y'Imana jewe abo ndongoye barabizi sinzi kubigira uko hatari ndababwira uko mbayeho iyo numvise narengewe
jewe ndagenda ahantu nkiherera hanyuma nkafata umwanya pana wo gusenga nkafata umwanya wo gukoma induru nkaboroga imbere y'Imana nkayikoma neza mu kirundi ciza nkavuza induru nkongera nkayivuza umunsi umwana umwene data ni no mu Kristo wanje namubwiye nti hantu hawe hari disponible afisa ahantu atabantu donc bakorera ama activité mugabo kenshi akunda kubaririmba namwe nti hantu hawe hari disponible aramira uhashakira iki ndamwe ndakeneye numva nkeneye ahantu ushobora kuvuza induru neza arambya sa induru acaragira ubwoba mugabo birashika nkumva ko narengeye mugabo sinemera ko novuga ivyo binyaga umunezero wanje rero biravana ukungene ubibona ivyo bintu ariko si bibi vyose biza kugira ngo bitwaka umunezero wacu ahubwo n'igihe biza kugira ngo bidukomeze yeah. Okay, mama Apotre hari cyo wongerako mu kajambo kamwe cyane tubiri akajambo kamwe cyane tubiri nuko lune de miel éternelle irashoboka ndizera neza ko ushoboka kuko nibaza kugira ihawe ifoko habanza kubaho urukundo iyo urukundo rwamaho urumva iyo lune de miel éternelle yamaho hama ijambo ry'Imana ritegeka abami bacu kudukunda nk'uko Kristo yakunze ishengero nta na rimwe Yesu yigeze abivamo nibaza neza ko umugabo akunze umugore wiwe nk'uko ijambo ry'Imana rimusaba n'umugore akubaha umugabo we nk'uko ijambo ry'Imana rimusaba birashoboka cyane gose nk'akarorero gatoyi nka twebwe Imana yaratugiriye ubuntu nk'ubu je ndazi Apotre atameze neza ivyo nshobora gukora bigatuma ubwo nyene ata bintu byinshi bifasha umwanya muremure nawe nyene dome marabizi ko hari ikintu kitameze neza kugira bihinduke nibisaba ibintu byinshi vraiment apfa gushika kantambira biba biheze ndi umuntu wa mbere yoroshe naho no banashavujwe n'ikintu kimeze gute kuko intambo ziwe nukuri c'est simple à part vous compliquer c'est simple uza kubatambira kamwesha riduhejeje intambo ziwe naho bari we aba yambabaje ashitse vraiment afa kuntambira gato umva ndaduka ngatwenga byose bigahera umva nkaho urumva mwe mwera yaramuhishurira akantu ko kugira nyene twiyamire muri ya lune de miel éternelle je nanje ivyo akunda yari kuvyivugira imanye bahetsagira le couple pastoral lune de miel muracayirimo après 1 an 10 mois 8 mois etc etc nkuko babivuze n'abandi lune de miel irashobora kubandanya éternellement gushika Kristaje canke dutandukanyije n'uruvu kimwe gusa iyo muri mwubatse afa nubwo mwaba mutanguye relation yanyu d'abord ni kubanza kumenya mwubakiye kuki mutanguriye he hama muriko muraja he nka couple ivyo nivyo bizotuma mwama mukomeye mu rugo donc mwubakiye ku rukundo est-ce que des profits zatumye mugira muhura mukagira mariage kuko si birabaho kandi ni byinshi cyane et d'ailleurs nivyo byinshi ama pourcentage menshi kubera uyu ubona azozana ibi nawe ukazana ibi mu buryo bugaragara kubera yakwatiye physiquement mukabana kubera ico donc kugira iyo lune de miel idure pour longtemps ni bivana n'ukungene mwubatse fondation yanyu imeze gute hama muri ko muraduza gute inzu yanyu nibiki muhura navyo ni gute mugwana navyo nkuko Carmen yabivuze yambabaje répondre gute kugira nkureho uwo mubabaro wiwe nigiki akunda nigiki yanka ivyo bintu byose mukabimenya mu gihe muri relation donc hari ahantu nabibonye amakouple abatandukanye nkuko abantu batandukanye hariho couple isanga yitwa Bastien c'est qui Bastien donc ni couple sanga qui fait tout ensemble comme vous
twe ntitwivuze ntitsindivuga ugasanga ari abakorera hamwe hariho izindi usanga zita ngo couple parallèle ugasanga umwe wese afise ibyo akora umwe wese akavuga ati je ndazi yuko umugabo wanje ibyo ku kazi ntabizana muhira hama sinza kubimubaza ashitse muhira arashika mbaza mwana gute bimeze gute donc ukamenya umugabo wawe akundiki nanje nkundiki hama no kuvyerekeye côté financier akundiki nkundiki no kuri sex akundi ibi canke akunduku canke bibe kangahe mu ndwi bigende gute ibintu byose gasanga murabivuga bakabara abantu batonze bameze gutya hariho nabandi usanga ati tuvuye ku kazi duhure muri ville twagiye twasohotse ukaca musohoka hariho nabandi babifatira programme donc iyo mwubakanye mukamenyana d'abord hariho donc usanga nka jewe kubisanzwe sinkunda yuko mpfa gukatira ahantu mpfa kugira iki kandi nabone niko ameze tufata programme y'ikintu kandi natwe uko tumeze hariho abantu mu kugira bavugana ibyo mu rugo ifuko basohoka mu kabari twe natwe nubwo twaba tuvuye gusega tuko turatambuka turakivuganako donc ifuko umenya umugabo wawe ameze gute umugore wawe ameze gute donc avugira aho kuri table cyangwa ifuko muvugira mubifatira programme donc amenya umugore wanje iyo mazi imisi mbona hoze ijya quelque chose ashaka ko kuvuga donc muri ico gihe uca muvuga uti il faut que tu résolve kino kintu il faut que tugira donc ngaho uzosanga muri ko urugo rwanyu ruzogira gushika kuri ya lune de miel gushika ibihe byose donc nashatse kuvuga il faut que mumenyana icumwe akunda n'icundi yanka kugira mushike kure kandi urugo rwanyu rwame ruryoshe mukavugana des projets gute rero donc iyo bien sûr mu mufise vision rugo iyo mwakijijwe muravuga ati two tuja haye donc ko dufise projet tuzoyimplementinga gute tuzocahe muri aya etape tuzobanza kubika amahera kuri konti cyangwa duhera kugura imodoka tubanza kugura parcelle donc ibintu byose hakabaho communication hakabaho kwinformana igihe ikintu gihindutse ico gihe uzosanga uriko lune de miel ibandanya murakoze pastor novuga majambo make lune de miel ishoboka igihe utaje mu rugo nk'umugabo afise aho yarerewe afise aho yakuriye ukagomba no mu rugo kuba wewe uwo nyene n'umugore agacavi yavuye nuko yarezwe nibyo bamureresheje urana turegwa bitandukanye hari abarereshwa inkoni nabandi barereshwa amakado mwashika rero ugaca wibaza ati bizokwamara ivya bintu en fait nukuza wumva ko ntuje uguma ngugu muri wa wundi kwa kundi urajogira ngo en fait murubaka hari ivyo ashoboye hari ivyo adashoboye hari ivyo jewe nshobora ko nihendako hari bitari compatible n'aha hantu ndi mukiga kubitunganya ivyo bintu rero uje ufite umutima uri flexible kurekura ivyawe igihe ubona bidashoboka muri uwo mwanya uzosanga byoroshe ko muba muri lune de miel no kuvuga iki lune de miel bitavuga ngo haba habaye absence yibigoye y'ivyo muhura navyo bigoye oya ahubwo ko muzi kumenya ingene mutunganya ibintu vyihuta muri make numva arico novuga iyo muzi kujera ibintu muzi kunyarutsa kudetecta yo hari kibazo biroshe ko muba mu munezero w'ibihe byose ego aha arafise ico yongera ko ikindi nashaka kongera ko n'ikintu cyo kubwizanya ukuri nka couple tutamera nka abantu bavuga ngo umugabo yagize ikosa hakaza abantu baje kumurondera uca umunyegerereza hariya ati bien sûr ntucubwira ngo ndamu expose ngo ari ngaha canke iki ariko ni byiza kubwizanya ukuri muri couple donc kubera ndamukunda ninamubwira ko afise no défaut ahava acashavura canke agira iki ariko kukunda ahubwo umuntu mubwiza ukuri hama ikintu mugiregle ensemble hama kandi wame nubwo yoba afise des défauts mwereke beaucoup plus amakarite yiwe hama ni ya défaut nibwo bimubwiye mwege donc tuko turafashanya mu rugo mwigishe comment ashobora kuva muri ico kibazo ciwe par exemple nka twebwe twubatse n'abakozi b'Imana turashaka kwishiramwe yuko pastor nta kosa agira canke nagira iki numweranda canke iki je twebwe turabwizanya ukuri twubatse nk'abagenzi ashaka kumubwira ati hajya wasarishije
nubwo yabahagaze hano imbere mugashika mu rugo mukivugana ko ati mbega irya kintu wariko uravuga ni uku canke uku akamenya ko yihenze birabaho n'umuntu canke akamenya yuko mugafashanya mu rugo apana kuca uvuga ngo ndamushigikira mu makosa yiwe kandi mwashobora buri mwemu donc n'umuntu nukubwizanya ukuri ose mu rugo kugira mumenye ingene mufashanya hama mubandanye mu rugendo rwawe. Okay, amashi menshi.